amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza muri wese wandanye gukurikirana ibiganiro cyo kumurisha kure yacu ayo kandi ino yanyu ya Look Media ikaze mu biganiro cy'inkino cya Look Sport cyo kuno munsi wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu cyangwa intwarante umwaka 2026 ni ikiganiro cya mbere tuje kuba tubashikiriza muri kuno kwezi kwa gatatu aho muri studio ari jewe Boris Ingabire Jules ariko kandi ndi kumwe na mugenzi wanje ari Loris Ndongozi ndakuramukije weekend ageze neza ukwezi kwa kabiri muri rusange kwaje kurangira neza ko no musumaze kwa twinjira mu kwezi kwa gatatu umaze kwandika ko hello match banaza ko kwezi kwa kabiri kwagenze neza kwezi kwa gatatu nuko nyinebo mba umuntu yamayigiye ko bizogenda neza ariho bimwe bihinduka amasurprise buke mugabo muri rusange kwezi kwa kabiri kwagenze neza kandi muri rusange nizeye ko kwezi kwa gatatu kuzogenda neza mu bisata bitandukanye by'ubuzima busanzwe bw'akazi n'ibindi wamaze kuba wandika kuri stati yawe hello match na stati nta stati nshira ko n'ubumenyi biri kwa bonera ko byonye n'abantu batandukanye bigira mu gaje wa hello match hello January hello May hello 2026 hello 2027 goodbye 2027 wapi kabisa nuko twizereze yuko namwe mu banyu ndetse no mu byanyu kwezi kwa kabiri kwaje kuba kurangira neza ariko kandi mutangwa no kundi kwezi kwa gatatu neza nuko ni ikiganiro cha sport tuzakuba turabira hamwe amakuru karavugwa hano mu gice cy'u Burundi turaza kuba duca muri Premier League Burundi nk'ibisanzwe turabe uko indugira ya 22 ariko iragendora neza yuko haje ko haboneka ibitsindo byinshi kabisa abantu tutatwiteze ku migwi imwe turaza kuba turaba ariko kandi duce no muri basketball hariko haraba inkino muri ino weekend nako abakunzi ba basketball bari basuye kubona kandi umunezero bari basuye kubona inkino za basketball zako ziraba hariko haraba inkino za novuga za barrage hagati y'imigwi yo muri Ligue B ndetse n'imigwi yaje kuba iba iyanyuma muri VBL novuga ni championnat ya basketball yo mu mwaka weze ariko kandi hariko haraba na championnat d'ouverture ya ABL hagati y'umugwi wa Urunani ndetse n'umugwi wa Dinamo kurande rw'abagabo kurande rw'abigeme umugwi wa Lezipo ndetse n'umugwi wa Gladiator turaza kuba turaba abaje ko batahukana ibikombe turaza kuba tuvana mu gice cy'u Burundi twerekeze hanze y'igihugu turabe uko naho ibintu byifashe muri English Premier League hariko haraba naho inkino zige zitandukanye aho umugwi wa Arsenal wariko wakira umugwi wa Chelsea the Blues Emirates Stadium biza kuba birangira batsinze ibitsindo bigera kuri 2-1 byose ko ari ibitsindo bigera kuri 3 byaje kuba biva muri za corner umugwi wa Arsenal aje kugira record nko yaje kuba ugira mu mwaka uheze uza kuba ugira corner zigira kuri 16 no munsi baracari novuga hagati muri season turashaka kubona baje ko barenza ibitsindo baje kubatsinda muri corner turaza kuba turabira ndetse n'andi makuru agiye atandukanye muri Premier League nyene uwitwa Michael Carrick arabandanya run yiwe kudatsindwa urukino na rumwe no munsi yaje kuba atsinda kandi ibitsindo bira kuri bikuri nkibona ko ibintu byo gutsindwa kabisa kuri Michael Carrick ntibibaho kuri Chelsea witwa Arsenal aje kwatsindwa inkino zigera kuri 3 kandi izo nkino zose azitsinzwe n'uwitwa Mikel Arteta Arsenal donc muri La Liga Santander Lamine Yamal inyuma yuko asanzwe ari umuzima no ngo ubunye bari mu mafungo yaje kwatsinda ibitsindo bigera kuri 3 hat-trick ari mu mafungo ku myaka 18 ariko n'umwe mu bakinyi bameze neza iyo atari karavuga ku munwa arashobora kuvugisha ibirenge kandi aza ko niyo nzira nziza yo kuvuga ngo aze kuvuga neza nuko tuza kwa turabana ndetse n'andi makuru agiye atandukanye muri La Liga Santander nuko imbere ko dutangwa n'iganiro cyacu reka tumira amateca tuza tubabwira n'indi y'amakuru yacu
tumaze kuba tugaruka kandi na Lux Sports yo kuno musi amakuru yacu rero tuyahere neza muri basketball nako wari umunezero kabisa ko bakunzi ba basketball ajya yaciye iminsi misho turabona departement hagaragara uno musi bari bagarutse kandi kuri departement ngo yari show na show kabisa muri no weekend yari show na show ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi weekend yose ni byari bimeze neza ku munsi wa gatandatu yari navuga ngo twita championnat d'ouverture ya ABR kandi yari no kuransa officiellement izina rishasha rya championnat première division ya basketball mu Burundi Amstel Basketball League kuva ku munsi wa gatandatu gushika imyaka 4 yose iri imbere ihiganwa ryitwa Amstel Basketball League. Cette fois nituzoza tubona bahinduye baje ko kare twari kuri Viva sinibuka imyaka yamaze gusa neza ko atari umwe kuko menga yaramaze nk'imyaka yamaze ariko Vitaro niyo imaze moya mutoyi hamaze umwaka umwe ni Vitaro wabaye umwaka kuri Viva baza kuri Vitaro saison imwe gusa ariko mako ni bongo bagumye nk'ababandi nyene yagumye ari Brarudi hose yagumye ari Brarudi muri Viva babonye cy'ikinyobwa nyene mu kipa rishasha babonye ni Brarudi yaciye muri Viva iraca muri Vitaro iraca muri no musigeza muri Amstel ni igihe kimwe bariko baravuga ngo bari hari muri assemblée générale extraordinaire ya FEBABU president wa federation yavuze akanati tuvuye ku mazi tukaja ku kambi nuvuga ngo n'ibindi bintu byose biraduga no munsi boye yarashatse kuvuga byari amahera nuvuga sponsor Brarudi zotanga ikije muri Amstel nuvuga ngo yarigwije na kabiri mugabo umva uvuye ku mazi ukaja ku kambi byose biraduga nuvuga ngo bashaka gufata no kuri Nivra Basket twizere ko Nivra Basket nayo nyene izoba yaduze izoba yagize rero zari inkino zigiye cyane ku munsi wa gatandatu mu bakobwa mu Gladiators bariko bakina no mu Rezipo mu bahungu naho nanye bariko bakina no mu Dinamo yabaye classico ya mbere y'umwaka 2026 anako umva ngo zari inkino zimeze neza ntizari n'inkino gusa kubera wari umunsi mukuru niko navuga yari fete wari umunsi mukuru watunganyije na Brarudi nibaza ko bafatanije na FEBABU anako byari ibintu bimeze neza cyane nibaza ko kuva champion iheze sinibuka izindi nkino ziba zarabereye kuri Depo harabaye Road Trail bakinga Bujumbura inkino z'imigwi rimwe cya kabiri ariko ni si ubwo ngo yarevene mushaka kwatira abantu benshi inkino nibaza ko ziba zaraje kwatira abantu champion yaheze ni inkino zaje ko zitunganywa na fondation Patburundi z'incungu ikombe cy'icungu numva hari twari tukiri muri 2025 twari tukiri muri 2025 kwezi kw'icumi numva ko amezi agera kuri ane yose yari ko arahera ubona ko nuvuga ngo byaje bigarutse bushasha yari evenement ikomeye bon ntibigeze barisha amahera mu kwinjira bararisha normalement umuntu hinjira kuri invitation Brarudi yari yasohoye iravuga ko hinjira invitation zigera ku 1500 zari zigabuye gutandukanye mu migwi itandukanye mu Dinamo mu Guru nani bari babaye invitation zigera kuri 280 umwe imigwi niyaza ko niyo yamenya ingene igabura ama invitation ku bantu kuko invitation imwe yose yinjira ko umuntu umwe Dinamo ko nyene hari indi migwi bahaye 130 ama invitation 130 izindi baze ha 20 ubona ko yari invitation nuvuga ko iyo invitation winjiye haba harimo ibinyobwa ufata n'ivyo gufungura ubona ko wari umunsi mukuru musanze wari umunsi mukuru no kuri programme ariko ko ibintu biza gutangura seze après match y'abahungu après remise de trophée n'ibindi gushika 23h ubona ko ntiyari match gusa mu Musanze hari n'abaririmbyi ngo ikintu gishasha ariko kije muri iyo partenariat imbere ko zinja mu by'inkino byaje ko bigenda ubona ko mu mwaka uheze nuvuga ngo Brarudi ibicije muri Vitaro yari VBA hari mu bahungu gusa mugabo no musaza bari mu bahungu no mu bakobwa yafashe byose muri rusange championnat zose nuvuga ngo mu bakobwa rero niho bije guhinduka kubera mu mwaka uheze bo bari kumwe na Assurance Inkinzo ari Inkinzo Women Basketball League nuvuga ngo no musi bavuye kuri Inkinzo nabo nyine baza bari kuri Amstel naza kwizo ba Amstel Women Basketball League kanu keza kabisa ni kanu keza cyane umva ko uburyo buzoba buri mu bagabo ndetse no mu bakenyezi hose amafaranga bazogira ivyo nibaza ko bije kuba bifasitse no muri football nova ko imaze kuba nk'itera imbere cyane ubona ko Primus League irigenga ifise main sponsor wabo ariko kandi no kubigeme ifise main sponsor wabo limiter ifise limiter man football
Neza ko ni ico n'abahungu ndetse n'abakobwa bose bazo bari muri sponsor ya Amstel kandi hari ikibazo twabye twigeze kuba twibaza ati mbega ni Amstel ya ni Amstel ndende ni Bright ni Beshu nto ya kera ni Bright ni Boke ni Royal mu byo bintu byo ku munsi wa gatandatu nuvuga ngo muri ibyo bintu izo nzoga zari zihari yari inzoga yose ya Amstel akiretse Amstel ndende ya kera na Amstel ndende Bright ariko igituma nibaza ko nazo nyene zitari zihari nuvuga ngo hari kuntu inzoga ntibazigwa mu kidaje muri ya mavere yabo aizagenique yabo nuvuga ngo rero ijya Amstel ndende ntishobora nico gituma nibaza ko birashoboka yose Amstel ni sponsor ya iyo sponsor ni yangoba ama produce ya Amstel nuko rero ni byari ivyo inkino zo ko zaje ko zigenda ni Gladiators yashoboye gutsinda bugwa Rezipo ku matagira kuri 53 kuri 50 nako ni namacha aje kubitangaza ko n'umugwa Gladiators wakinjije abana bo nganye nta mu étranger no yari mu muri Gladiators ariko arabana ko muri Rezipo hariho abaye amaranfo hari abakinyi badasanzwe bari ngahanye bari bazanye ranfo y'umukinyi yakinye kera mu Burundi nuko nibagize izina giye mugabo Gladiators yashoboye kubatsinda kuri 53 kuri 50 urukino rw'abigeme kurukino rwari rundiranye igishikana abantu benshi n'abahungu ni bya ni Urunani na Dinamo ni Classico muri context iyo ariyo yose Urunani ruhuye na Dinamo Urunani ruhuye na Dinamo haba mu bakobwa ndibuka Urunani rugifise equipe y'abakobwa Urunani rwakira Dinamo mu bakobwa wasanga biraboneka ko Urunani na Dinamo twaje ko tubona muri Roto EBL baje ko bakina match ya 3e place Urunani na Dinamo bari mu ntara ya Gitega bana ku rivality ya Urunani na Dinamo Urunani na Dinamo gwa Urunani nubwo ho kina bana myaka 13 abayutrez Urunani na Dinamo antwanyaza ko rivality yahereye hejuru irinjira no mu mizi no hasi uvuga ngo mu bintu byose waharo n'ibindi mastructure atandukanye naza ko ari ibintu birebire ni rivality yari hari bana ko yari match uvuga ngo yari yitazwe mu bintu byinshi cyane nukuturetse ko Urunani na Dinamo twabonye abakinyi bagiye twabonye ko nta maramfura y'abakinyi baje muri Dinamo cyangwa mu Urunani bashasha umuntu yo kwitega mugabo umuntu abantu benshi bavuga ati Urunani rwatakaje abakinyi benshi ibyo rwatakaje abakinyi benshi bagiye hari abandi bakinye saison iheze uno munsi batarimo mugabo Urunani rwaje kuba ruzana effectif ya Petit bakiri bato benshi bapeti twabona ariko baraduza bapeti uno munsi twaje kuba tubonamwo bashasha witwa Israeli Israeli we yarasanzwe ari mu makwezi ndenderi habwe niwe aduze ubushasha abatwa ba Israeli abitwa ba Junior Azadi we ntitwa tukimusha mu nzona kuntu mukinyi yagize evolution nini cyane kandi mu mwaka twokitega ko ibintu byinshi kwera naza ko azo afise umwanya munini mu Urunani kuko uno munsi naza ko kuri poste umenere karike yaragiye no musi niwe ni Marie kinini naza ko zofite umwanya munini azuba naza ko ni chance kona uno musi nakoya kuntu bavuze ko abanyamahanga azori bakeyi tukatwara karike yaragiye no musi yarasanzwe hari mu mwaka weze muri VBA nguru no musi ho arikararonka yo place iwe muri uno mwaka naza ko azuba ari umwe mu bakingenderwa ko mu Urunani azuba afise umwanya munini wo gukina azuba afise tani yo kwexprima nze naza ko yaje ko nagira match nza ku munsi wa gatandatu nako numukinya amaze kuba mige ukuntu ari responsable abana ngene ya abapeti bandi binjiye bushasha abegera akabavugisha nako arase umutwe uko n'umuntu afise icyo abasubye bashasha Urunani rwaje ko rukinisha abapeti bakiri bato ni Dinamo twabonye nawe nta mukinyi mushasha yaje kubizana nta mukinyi mushasha irashobora kuba izana no munsi n'abakinyi twaje ko tubona bose mu mwaka uheze turetse ko hariho abagiye mugabo no twarabonye bashasha no vuga ni Nerve ara muri New Star nawe nyene yarakinye coupe de zero yayikinye muri Dinamo umva si mushasha muri Dinamo twashoye kubona twa Carlos yara muri Remesha nawe nyene yakinye kanya gato mugabo muri rusange wana ko ni Urunani rwashoye kudomina Dinamo babicije muri abo peti bakiri bato kuko n'abapeti ngo bafishe ishaka ryinshi bashaka guprova umucoach bashaka kwerekana ko bari prêt muri equipe première bari prêt kugira iki babaze muri Ligue A muri Ligue A nibaza ko ni Urunani gwashoye gutanga message ko nubwo nta marokitima bagize rokitima ya Jire Lipia kuva muri Remesha muga nubwo nta marokitima bagize nibaza ko baracari equipe nuvuga ngo atari itabaye ya mbere izagwana kyo cya kabiri n'umugwa Dinamo muri rusange byari ivyo inkino zari izo ariko ico je nasigaranye ico nabonye sinzi ko cyane novuga ko abantu bashaka kuvuga ati Urunani rwadominye Dinamo n'iki ariko naza ko uru rukino
ntigoza kudefinisa saison igiye kuza yego ntigoza kudefinisa saison igiye kuza ni runani rishobora kuba naruhindura kongeramo abantu kandi Dinamo nibaza ko iri yameze gushaka kugira andi ma-4 bon ni kuri gatwaranga nuko haje kuba ba difference y'amanota angana gute hagati ya Dinamo nari yabaye difference y'amanota agera kuri 5 Atanu. yabaye 70 kuri 65 nuko shampiyona novuga shampiyona régulier abe izoza kuba itangura mu mpera zo igerekezo rya 21 ni mu mpera z'ukwezi nibaza ko n'indwi zitatu ziza ni muri 3 semaines bon singejeje ko binduka mvuga ngo muri namakuru sinzi ngiye ko hari umwe muri bo yihenze yego ku munsi wa gatandatu nibaza ko bashaka mudushiramo tukamwumviriza witwa Rukundo Jedasi ni vice president wa Febabu yaje kuvuga ati bacadushamo ijambo ryaje kuvuga ngo riri mu Gifaransa ndaza ko abantu bakurikira basket barabyumva nibisanzwe yaje kuvuga ati championnat yaje kwa bideka officiellement championnat zotangwa le 28 mars 28 yavuze le 28 mars ah bon yavuze le 28 mars nibaza ko baraza kubyumva muri interview muga ku munsi w'ejo umunsi wa gatatu uri kwitere abantu bajya bemsinga bagira nibo bavuze ngo le 21 mars kandi naje ko naje ico naje kwa naura nuko ni le 21 le 22 mars nuko mugabo mu ijambo simo nuvuga ngo muri bo harimo bo kwihenda ni bisanzwe harimo urashaka kuba yarihenze gatowe nibaza ko tuzobitoza neza gushika ku munsi w'ejo cyangwa gushika ubu nibaza ko tushatwebera le 28 je nivyo mfata ko ari le 28 ni vice president bitangaje mugeje abandi baguma bavuga le 28 kandi umva vice president ni wari naje ku makuru officiel mbona ko ni le 20 numvise ko ni le 21 ya ba vice president nibaza ko niwe ari mwe plus kuza kuraba turabaza twumve ingene bitekanije nayo makuru yariko avugwa muri yabaye ku munsi wa gatandatu reka twumvirize witwa Rukundo Jedasi asanzwe ari mu burongozi bwa Dinamo ariko kandi no munsi ni vice president wa usanzwe arongoye Febabu kuri no munsi Première grande nouveauté de cet accord est non des moins et la prise en charge de la compétition féminine. Ce choix est hautement symbolique et stratégique. Il appuie notre volonté commune de promouvoir l'égalité des chances, de soutenir nos jeunes filles talentueuses et de donner au basketball féminin la place qu'il mérite sur la scène nationale. Investir dans le basketball féminin, c'est investir dans l'avenir. C'est permettre à nos joueurs d'évoluer dans un cadre structuré, compétitif et économique. C'est aussi envoyer un message fort à toute la jeunesse secondaire. Le talent n'a pas de genre. La deuxième avancée majeure est le relèvement du montage du sponsoring. Cette augmentation témoigne de la solidité de notre collaboration et de la confiance que la Baroudie accorde à la gestion et à la vision de la préparation. Ces moyens supplémentaires nous permettront d'améliorer l'organisation de compétition, de renforcer la visibilité de notre championnat et d'élever le niveau global du basketball féminin. Basketball burundais. Nous mesurons pleinement la responsabilité qui accompagne cet engagement en profession. La Febabu s'engage à assurer une gestion transparente, rigoureuse et orientée vers les résultats.
Notre objectif est clair. Faire du basketball burundais une référence régionale tant sur le plan organisationnel que sportif. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à la direction générale de la Banque pour sa confiance renouvelée. Mettez-moi les mains pour les applaudir. Votre engagement dépasse le simple cadre du sponsoring. Vous contribuez activement au développement du sport, à l'encadrement de la jeunesse et à la cohésion sociale dans notre pays. Aux clubs, aux joueuses, aux joueurs, aux entraîneurs et aux officiels, je lance cet appel. Saisissons cette opportunité au doublon d'efforts de discipline et de professionnalisme afin d'honorer la confiance placée en nous. Enfin, nous vous informons que la Ligue commence au 28 mars 2026 et cette Ligue sera appelée désormais Amstel Basketball League, ABL ensuite. Nous invitons ainsi les clubs à se préparer davantage. Ensemble, avec le soutien de la Banque, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire du basketball burundais. Vive le basketball burundais, vive la coopération de la FEBAMO et la Banque, et que cette collaboration soit porteuse de succès et d'excellence pour les années à venir. Je vous remercie. nuko rero niko byifashe navuga muri basketball uko ubushimwe bwaje ko butangwa ku ruhande rw'abagabo twumvise ko ni urunani rwaje kwa rutahukana igikombe baje kuba baronswa miliyoni zigera kuri 7 haba ku bigeme haba no kubahungu ndavuga kuri Gladiators ndetse no ku ruhande rw'urunani kuri kubagira kabiri mu kibazo cya kabiri ni Dinamo ndetse na n'umugwa Lezipo nabo baje kwaronswa miliyoni zigera kuri 3 ariko kandi ubusanzwe arongoye FEBAB yaje kuba atanga kubiwiyo miliyoni zigera kuri 2 ku ruhande rw'abahungu ndetse n'umuriyoni umwe ku ruhande rw'abigeme nako rimwe muri motivation nziza cyane nibuka ko hari ikiganiro baje kwamukorana na coach Aime Bitaguye avuga ati witwa ubusanzwe arongoye FEBAB ariko aragerageza kumotiva ubona ko haba no muri Road to ABL yaraje kuba agiye atanga motivation nini ya cyane ku migwi neza ko nuno munsi twaba twumvise ko kuri no championnat d'ouverture hari ikintu yaje kwatanga ko ni kimwe mu bintu byiza twokwitega yuko dushobora no kubona gitanga motivation nini ya cyane ku ruhande rw'abaperezida b'imigwi cyane numva ko yaje kwasha ko amafaranga atari make miliyoni 2 kuri Dinamo, miliyoni 2 ku runani, umiliyoni kuri Gladiators, umiliyoni kuri Lezipo, miliyoni zigera kuri novuga 6 ni menshi bon kuri we nibaza ko si menshi ambuga Jete ni konta Jete naza ko ni konta ni kwerekana ko ashigikira agira ni mvana antuka ntikabura akantu gafasha ku ruhande rw'umugwi nuko kuri ko byifashe novuga muri championnat d'ouverture ya ABL nibaza ko twacha duca gato naho muri basketball nyine ariko muri Road to ABL nova ko hari match zo kura basinze ko zita bahaje sinzi kuntu zita mu Kirundi match zo kugira ngo inkino zaje imigwi yaje kuba ya mbere ni ya kabiri muri Road to ABL zivuye muri Ligue B ariko irahura n'imigwi yaje kuba iba iya nyuma muri VBL mu mwaka wese hari nova ko imigwi yaje kuba iba iya nyuma muri VBL yari umugwa Ken ndetse n'umugwa Aigle Noir ariko kandi ku rundi ruhande yari umugwa Remesha ndetse n'umugwi wa Lezipo byaje ko bigenda gute naho hari ku munsi w'Imana sibonera ko ni ikintu cicaro TB canka amabaraje caje kwa gitera induru mu minsi heze ndaza ko naho kwikenya iganiro ca Medic ku munsi wa kane mwaraje kwa mubyumva baravuga ko ubwa mbere bavuga ko equipe iba ya mbere ni ya kabiri muri RTB izocikina barrage iduge muri Amstel Basketball League donc byaje ko bihinduka mu nyuma baje kwabona abantu ibintu bya circulaire niko novuga niko bayisi ivuga ko bidakunda ko Remesha canke Lezipo ishobora kuduga
muri Ligue A kandi isanze yo imigwi mikuru yabo yeah. ni ibintu byaje kwivugwa ko amajambo menshi barakritika Febabu gute mwateguye championnat muzi mutagize amategeko n'ibindi mu nyuma bon sinzi ko nakoresha ngo Febabu yari isubiye ko canke yaragize iki ubwa mbere basohoye sirikere barasigura igituma iyi migwi bayankeye mu bwa kabiri ntibasohoye kandi ikintu twaragize ko n'amakenga kuba rino bigitangura ubwa kabiri ntibasohoye sirikere ngo basigure igituma bisubiyeko mugabo baje kwa bisubira ko bavuga ati hari ibintu hari ama formalite equipe tegezwa kuzuza kugira ngo yemerwe kuduga ifiseyo bakuru babo nivyo ku munsi weje w'Imana inkino zabaye za barrage Rezipo na Remesha baje bavuga ati dutsinze twaza kuduga bon umva byo nibaza ko byari active mugabo ni byaje ko bikunda kuri imigwi yose ko ari ibiri abana ko munaza ko bakuru bamari bakuru abana ko umugwege nawe waradominye cyane umugwa Remesha kuri difference igera kuri 20 canke 18 umva ko na manota menshi cyane kuri regional ni Kerne nayo naje kubidomina yo noza ko yararengeje yadominye cyane umugwa wa Rezipo ku manota agera kuri 98 kuri 68 difference amatagera kuri 30 ubona ko yabaye difference nini cyane y'amanota menshi birerekana ko bakuru bamari bakuru nibuka igihe kimwe saison yari gihera sinibuka ukwezi saison yari gihera ya VBA 2025 nibuka ko umugwa Kerne wateguye assemblée générale ya Kerne batumira abanesha makuru nibuka cyo gihe bako arerekana ko Kerne bagomba bagire umugwi mushasha umugwi uza guhangana mu bikomeye rero kurindira tukaraba peut-être ko bazokuza biyubatse bagize ibintu byinshi bashizemo amafaranga menshi umugore rero deretse ko muri iminsi uburongozi bushasha witwa Apotre Jean Promane yakiza niwe yaje kurongora umugore rero umva ko umuntu amenyere basket ni kera yararongoye Febabu yarigeze ko afise umugwi akina deuxième division mu gukomeye Holy Saint wari umugwi mwiza cyane ufite abakinyagize kinaza kuri umunsi ibintu bya basket aramaze kumenyera rero turashaka kubona rero bivuga ati reka twinvestise amafaranga bon nani ndibaza ikintu ashaka gusanga niwe aserukira umugwi ugasanga kubandibuka ibintu twavuze dusubira gato bya byama invitation ku makrebe bivuga ngo krebe yose mu kuyamvitation kuri copy bari basohoye invitation baza president wa club yego Dinamo bazi bahi bitwa Roger urunani baza nkonyereza banditse ko nkonyereza kuri Grenouille muri place ya president bashize très honorable révérend kuri yashaka gusanga nimba niwe akiri ntuze Ego turazi ko ni ego n'ibintu byiwe no usashaka gusa ajara investissement amafaranga ubwo ati kuno mwaka nshiremo amafaranga muri basketball ico gihe kubona umunsi ibintu byose n'amafaranga nta kindi gikora tashaka ko ego yashizemo amafaranga ikagaruka kuri ntuze ugasanga equipe ikomeye kandi kaza ugasanga ni nkuko tubona ego n'itebwa muri football byose birashoboka rero naza ko ni kijo kuraba ni gushima Kerne bon cyari kwa yaje mu Kerne ukorotse nini yakumaze muri première division amateka wanditse muri première division no musi ni bo kumuso baje kwa bakinisha Petit bangahe burunani ona ko ni ba Petit nyine bafise envie ukina bitwa Petit akina burunani abatwa ba Sacha Olivier Petit baje kwa bakora mu gwa ABC bo muri rusange ona ko turavye iminsi sigaye kugira ngo champion itangure nimba ari ya 28 turashobora kuvuga ko arasike 4 semaines yego imigwi yashobora kuba iracafise bavuga ngo uburyo bwo kwitegura umwanya wo kwitegura mbona kurinda twaraba officiellement saison itanguye nuko wait and see turabe ko bizoza kwa bigenda turabe izo mpinduka zaje kwa ziba mu bitandukanye uko kwiboha kwaje kwa kuba mu bitandukanye ko hari ico bizoza kwa bizana muri FBL canke Amstel Basketball League nuko ya mukuru yari karavuga nuvuga muri basketball nazo ko twari dukubitira muri Primus League bariko barakina indubwira ya 23 novuga ko twaje kwa tubona ibitangaro kabisa ibitsindo bigera kuri 8 iyo tubonye ibitsindo bigera kuri 3 kuduga muri Primus League ni ibitangaro kabisa ko kenshi ni 1-0 2-0 da kubona 3-0 cyangwa 3-1 ni ibintu bibaga ke cyane rero cette fois twaje kwa tubona ibitsindo bigera kuri 8 kandi rwa Vitaro abatsinda umugwa Garage Express ayo kandi ibitsindo bigera kuri mbese ku mugwa Mezeje Ngozi ibintu bitangaje ni Garage Express baje kwa bayibatiza minani neze ko muri iyi saison irashaka kuba ari inshuro ya kabiri tubonye ibitsindo 8 ya kabiri cyane kuko Grenouille yarigeze gutsinda Kayanza Kanzareti ibitsindo 8 sinaza ko ari inde equipe sinaza ko ari indatsi ibitsindo bya kuri 8
urumva ko ni kandi muri Primus League abazi iminsi nivuga ngo indwi zingahe hariko haraba ibitsindo byinshi kuko nibuka ko deja turamaze kuronka mu ndwi nka zitatu abakinnyi bagera kuri batatu batsinze ibitsindo bine yego mu mugwi wa Vision harimo umukinnyi atsinze 4 mu mugwi wa Musongati harimo umukinnyi atsinze 4 weekend pass harimo umukinnyi atsinze 4 muri Olympique Star ariko nibaza ko hariho ikintu kiriko kiraba amenyoye muri championnat muri rusange ku ruhande rw'abataka ariko novuga mugabo no munsi umukinnyi wa mbere afite ibitsindo byinshi aracafite ibitsindo bigera kuri 16 yego uwo ninde kandi ntakina mu Burundi Fazil Otu ntarakina match ni umva ko ni hamwe muri novuga ngo collectivement ibitsindo biriko biraboneka mugabo ku ma individualité si kirenga de toute façon no kuba tutanga kubona ivyo bitsindo kuri collectivement ni sawa kuko ntitwa tumenyere kuza turabibona bitarazi ko yari sanzwe abu iranatombo yari sanzwe ifite n'igitsinda igitsindo kimwe nabwo no musi kitsinda ibitsindo biba kuri 8 kuri kimwe yari sanzwe nimba yatsinze novuga ko yari sanzwe ifite n'igitsinda abo ibiharo birangora guharura mugabo yari sanzwe ifite n'igitsinda ko no musi kigira ibitsindo bigera kuri 7 nubwo yuko ivuye kure kabisa yari kuri full yari ntacari yishuzwa ntacari iheranye urumva ikoze deal kabisa kurande rwa Message Ngozi azi ko Message Ngozi umuntu yigiranye na Tottenham Hotspur mu gihugu cy'Ubwongereza Tottenham Hotspur nibyo nta gikombe yatwaye cha Premier League mugabo ni mu ma equipe nova ko yahora challenginga ino migwi twa Big Four ni Big Four ntiyayisibamo rero munsi na riko iravina turashobora kuyisaba mu championship rero ku rundi ruhande naho Message Ngozi iravyina turashobora kuyisaba muri deuxième division no munsi nivyo iri haruguru gatoyi mugabo ikabandanya bimeze nabi nk'itikoso no munsi umva kari kwa kabaye hariko arabura urukino hagati ya Bumomo ndetse na Flambeau du Centre baranganya hariko arabura urukino hagati y'umugwa wa Musongati ndetse n'umugwa Aigle Noir yaje kuba inganya kandi ubwo amenyo urabona ko ni Aigle Noir ni iranganya n'abarenyuma bakanga nubwo nta kintu kimwe no kuvuga sinzi ko bari nko mu ntango ya saison Arsenal itakaje Manchester City itakaje urukino Arsenal yo guca profita ngo iduze ekar yacinganye gatsinda rero mu Burundi naho Aigle Noir itakaje amanota niyo yindi migwi yo guca profita ngo igabanye yege itakaza urumva nta kazi bigukoreye mu bisanzwe boneza ko ni Aigle no musaho tugeze iri imbere amatagira kuri 12 ndibaza imwe ifise 58 yindi naga cigiye 45 ko 13 umva ko ni mu nkino zigera nka zibiri ziri imbere yashaka kwitwaye igikombe yashaka kwitwaye boneza ko irasigaje urukino rumwe na Flambeau du Centre yego yasigaje urukino rumwe na Flambeau du Centre peu importe kuko musi yarasinze mu mamuru irajiranganje na Musongati nimwe mu nkino zari zikomeye ko muzinga ko Musongati ni equipe hagaze na cyane muri Primus League uzi yuko Bumamuri no musinga y'amanota na Musongati just the second throw Musongati umva neza ko twavuze ngo Big Four Musongati ngo turashaka iri kwiragwanya kino cyana cya kabiri yego ikwiragwana guheza nimba no musi ifise amanota 43 Flambeau du Centre bagira kabiri kafise 45 numwe muto uratakaza rukino naika ikaba ica kikibazo ca kabiri Eda ko Fazil Otu yagenze nabi cyane kuri no migwi ya Bumamuru Flambeau du Centre kabisa nabi cyane iyo biza kugenda uko byagenze muri Fazil tubako turiko tubona course titre imeze neza cyane hagati no busi ibice nka 98% twokomeza yuko umugwa reka ivyo bice bitubikure ko ibitangaro by'Imana birashoboka mu gice 98% twokomeza neza yuko umugwa Aigle Noir atwaye igikombe uri cyane uravye uryo kuri nka Flambeau du Centre baje kwashira match zine sans victoire 4 match umva ko ni nkino nyinshi gose muga harimo ama match akomeye umva ni hari uwigeze avuga ngo ukeneye gutwara igikombe utsinda ujya nyine muri koma kigwanya yego
kapara byane byo vuga ngo ntumye na kagenda undabiri urumva navyo ivyo byaciye bikorwa nandi na Aigle Noir Aigle Noir vuga ngo Aigle Noir yovuga ati je nta numwe nza gutuma ntaki jewe nawe nizo tuza kwihura rero baye ko Aigle Noir kabisa yana riko itwareza n'ubwo yaje kuba inganya n'umugwa wa Musongati bari baje ko bakigwa n'umugwa wa Musongati urumva nta gitangaro baje ko banganya n'umugwa wa Musongati imuhira rero byari ubusa kubundi hagati ya Aigle Noir ndetse n'umugwa wa Musongati ubusa kubundi hagati ya Flambeau du Centre ndetse na Bomamuru ubusa kubundi hagati ya Interstar na Bundesliga Dynamique baziko ari umunsi twaza ko tubona match nibaza ko ari nko ku 19 cyangwa 20 zose abana nk'inkino zitanu zose banganije swat 0-0 rero ibintu byo kunganya iyo tubonye rero ibitsina 8 4 kabisa ni igitangaro nuko niyo makuru rero yari karavugwa novuga muri Primus na ntibazo ntibyatsinze igisindo cyo cyambere muri bitanu kuri penalty aho ushanye indi penalty urukino rwa kabiri ko uvuga ngo iyo penalty yaje yinjiza mu garage bayitwa Nyabende wacha yibatiza kabisa ibitsindo bigera kuri 9 nuko rero ni Primus League Burundi ne bari barakina kundigira 23 niyo makuru yari karahavugwa neza ko twomera amatika toca dukubitira no hanze igihugu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikura amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikura amafaranga ukoresheje ikarata Nickel ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi cangeye ko kuri ico nuko ushobora kubikura amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB nuko reka dusimbire twihuta muri English Premier League naho bariko barakina umugwi wa Arsenal Emirates Stadium bariko barakira umugwi wa Chelsea the Blues baza ko bahatsindira uwo mugwi ibitsindo bigera kuri 2 kuri kibona ko ikoze inkino ama derby y'Londres 2 yikurikiranye kandi hose je kuba isoka itsinda kandi naza ko yari imwe mu mitego novuga ko yari yirindiranye gishika n'abantu benshi abakunzi ba Premier League bango baze ko baraba mu gihe Arsenal kuba itakaza n'inota nari muri zino nkino zibiri yari kuba ikoze erere kabisa imikomeye cyane yaje kwa itsinda rero ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe kandi ibyo bitsindo byose nibyo kuri corner babasike bayita corner ubona set piece FC uba yuko biragoye yarabaye set piece FC yarabaye on goals FC kandi mu byose baravyemeye so muga rero na Chelsea yereka iratsinda kuri corner kandi biriya no kuri matchare bagize impact kandi nahone Chelsea yatsinze kuri corner ego kuri corner igitsina ca Chalombo so romusi rero ibitsindo bigira kuri 2 kuri kimwe kandi uno mumenyeze mushasha wa Chelsea atsinzwe inkino 3 kuva yagashika kandi izo nkino zose zitatsinzwe azitsinzwe na Arsenal match zibiri zo muri League Cup ale na retour ni no match ya champion Sida ko niyo wakunda kwaza utuntu makova de press avuga ati vuga umukoshmara wa mbere bazogi naza ko azwari mikate antuka kabisa kuri match yaje ikintu uvuga ni giki hari sinuka ko hari kumako yani hari kumako hari avane pass Man City iko yagwanira ikombe na Liverpool yego yari Liverpool cyangwa Arsenal sinibuka uboneza ko Arsenal hari mu ndwi za nyuma hari nko kuri 36e joro cyangwa 35 Manchester City nibwo yakina Tottenham Hotspur ku munota wa nyuma na Tottenham iza kuronka okazo Heung-min-Son sinzoyibagira ego kabisa ijya nanje ndacayiyo nibaza ko ijya niyo okazo niyo save ya Ortega niyo save kandi nta nuko ari Ederson yari Ortega ego kabisa save yo kugura nibaza ko niyo save ya mbere niyo yaheshije igikombe Man City ego kabisa ni simile na yabo yo nuko bitandukanye hamwe ari muri Premier League kandi Coupe du Monde Emiliano Martinez akora umupira wa Coromo ni save nkazi ejo David yaje kugira save ku munota 93 yaje kugira save imwe abafani ba Man City naza ko bose bari bahagurutsa ngo bara celebrate egaliza wari umupira uvuye kuri Garnacho uranadunda ukamenga n'umuntu yanawukoze uriraze ko nta muntu yari yawukoze ni yarawudungishije waradunze nkuko uwe
kandi byaboneka neza aba defenseur bose bavuze ko arengana mugabo ewana kumana witwa David Raya aza kwa awukuraho baziye ni save nivuga ngo urashobora kuyibuka mutwaye ko bavuga ati iki gikombe kuko iyo Arsenal izikegariza muri zinkino zibiri nivo igatakaza match imwe ikegariza igatakaza amanota abiri Man City kaza bakanga novuga baca banganya amanota bibanganije inkino baca banganya amanota ndakubwije ukuri ko icyambere cyari kuri Arsenal ni mu mutwe ko bavuga ati uno munsi turanganije na Man City amanota jewe reka ndaguhe n'akarorero ejo kuri match nabonye Arsenal no kuri igazotwara Premier League izoshimira Imana uzi yuko dejeje ndavye kumwe n'abakinyi bakina batandukanye nuko Liverpool ishobora gukina izi ko ishobora gutwara igikombe biratandukanye nuko Manchester City ishobora gukina izi ko ishobora gutwara igikombe urabona yuko kabisa movement ibi hari mu kibuga si ya movement twabona kuri Erling Haaland hari nk'ibitsindo bibiri witwa Victor Gyökeres nimero 14 yaje kubahusha ari babiri kubandi ukabona yuko byakweri hajya ari witwa Erling Haaland iyo ari witwa Antoine Semenyo byakweri yamaze gushika kuri hajya hano distance ngana kuri yobanza karaba ko reka ndabe ko hari undi mukinya arazima uvuga ngo ushobora kumukinisha oye aratanta agatuma tera pot muga yateye muga nashaka kuvuga ati reka ndabe ko Bukayo Saka araza kurande rundi reka ndabe ko Leandro Trossard arashika oya wala yuko kabisa wana yuko nubwo atakaje umupira ntashava afise abonye iyo baro ntayiruka cyane ndazi yuko ari kurande rwa Liverpool ari kurande rwa Manchester City ijya kuya kuntu baba ariko barakina iyo mu ibi hari mu kibuga siyo twoza kuba tubona kuri handi rwa boneza kuri umusara abakinyi bari free niko novuga bavuga ati abantu kuko bajyanye benshi gukereye si abazubimendi haro benshi bataramenya icyo cyo kurso titre nk'ibyo mu Premier yo hazubimendi rero wewe sasa amakosa akora bo numwe wakintu mva ko mbere wanashima ni hokri nziza bo sinovuga ko irengeye izindi zose baje ko bakora muga ni hokri nziza baje ko bakora kurandi wa Arsenal kubona ko yashitse kabisa yadapta cyane guse muri squad ya Arsenal mugabo neza ko numwe wakinye maze gukora amakosa menshi cyane kandi akutashe mu Arsenal boneza kugiye ni free sawa Pep Guardiola akunda kugira amakonference de presse avuga ati abakinyi benshi dufise ni bashasha ntibaramenyera icyo kurso titre muri zinkino za nyuma cyane numva ko bijye birabakora hari abakinyi usanga bafite experience muri Man City bon ushobora Bernardo Silva bimenyereye maze imyaka myinshi Rodri Ruben Dias mugaba wa Marc Guehi ni bashasha bamenyereye muri Crystal Palace nta ikombe bariko baragwanira aba badefa turetse abonye mvuzi na Haaland aramaze imyaka itari mike mugaba abandi usanga bakiri bagifite utuntu baba bari kuri pressure niko novuga kuko bavuga ati aha dutakaje inota na rimwe nico gituma nko Man City yotakaza urukino rumwe ikanga yaca ikagirana wobona ko ari ikintu biza guhinduka kubera cyane Arsenal yotakaza urukino rumwe ikanga yaca igatsinda nayo nyene mu mutwe bitegeza kuba afite direct sinzi kurabona Mikel Arteta banganije equipe bagomboye match tarahera arahinduka mu maso ubona ko keshi aranaronka na carte umba nibijya nyene mu mutwe aya babiza ati tugatakaza match witwaye yatura ari kuri Sky Sports ejo bati nta kuntu bishobora ko ino ni Arsenal ishobora gutwara igikombe ishobora gutsinda ibitsindo bigera kuri 2 bona n'icya gatatu cya Chelsea gishizemo muga byose bikaza ko biva kuri corner ko n'icya gatatu cyaje ko gitsindwa n'umukinnyi wa Arsenal bon icyambere cyo kuri Chelsea cyaje ko ikiva naco ni kuri corner muga ku mukinnyi wa Arsenal umva abakinyi bose batatu ba Arsenal kuri corner bose baje ko batsinda kurandi wa Manchester City urana ko nani yaje ko itsinda abona ko yo kabisa nta irabizi ko imaze gukena hano hantu gutakaza ntibirimo nibyo hariho difference ubona umenga ni ndende ko Arsenal yamaze kwa ikina inkino zirenze cyane gusumba yindi mibikiretse Arsenal ndetse n'umugwa wa Wolverhampton Wanderers sinona ko itsinze urukino hazoca aba difference amanota agira kuri 2 na manota umugwa Manchester City shaka gukuramo muri match nibaza ko itari yakure cyane bazoza kwahura na Arsenal muri match retour yo muri English Premier League nuko kurandi rwa Manchester United ubona ko barabandanya kabisa bitwara neza none umunsi baje kwatsinda ubona ko Michael Carrick amaze kwagira inkino nimba ntibeshi zitandatu batari indwi nta bo indwi yanganije rimwe gusa amaze kunganya rimwe yonyene byanatumye umuntu atimosha so ariko kabisa ari kuri run nziza ni uko nova mu byifashe muri Premier League ariko kandi Tottenham Hotspur yaje kubitsindwa urukino rugira kabiri kumenyeza mushasha ubona ko
kabisa ibintu ntivyifashe neza baje kubatsindwa n'umugwi wa Fulham so nta kintu cyo gutwenga ku ruhande rwa Tottenham Hotspur no musi kabisa turashobora kwisanga muri championship byoroshe cyane so muri La Liga Santander nova ko icovugwa cyane ni hat-trick ya Lamine Yamal ibitsindo bigera kuri 3 ku mwana akiri muto cyane mu myaka 18 umusemuze kwagira hat-trick muri La Liga Santander nako yanatsinze n'udutsindo kabisa twiza tari twatundi two guhitishamo Rodri nako Pedri Murantunga bose n'aba Espanyol kandi bose bakina hagati ni ba maestro kabisa nako Rodri atwara Ballon d'Or yari yagize saison spectaculaire muri Manchester City no musire novuga ko na Pedri muri La Liga Santander muri FC Barcelona ko nimwe bakinya ameze neza uravye pass yaje kubahereza utwara Yamal arako kabisa numwe mu bakinyi bakinisha mu cyane gose bafatiye runini ya FC Barcelona bon niyo ko na absence yiwe kenshi yatari anako no ku gitsindo ca Lewandowski nako yakoze amaji atebwo ni iyo peut-être ari muri ya Barcelona yaza ko absence yiwe iraboneka iragaragara si nibanza kuronda cyane ngira iki ariko kuri Lamine Yamal yaza ko hamuntu nabonye abajije akabazo kabe kuri Facebook kandi ndakakubaza ati ku myaka 18 uwo akora iki ko Lamine Yamal ko atsinda hat-trick muri La Liga Santander ko Lamine Yamal yujuje novuga ngo match novuga ngo ama contribution ku bitsindo ijana novuga ngo goal n'ama bina ma assist yakwije ijana asina ka 18 yari kwari ari pupile urumva ubuzima bwiye na ntiba buri privé je urumva bwanje buri privé bwo ku myaka 18 bwo ku myaka 18 buri privé naho wosha kubara nk'ubu nyara nk'abantu bazati we ku myaka 18 babaza kuja bwa Boris yaze ko aramuze kwa ashaka kumeze bashaka tudondagura amateka bikuze urumva ujyari famous cyane gusumba jewe urumva nk'ubu je najya n'abandi ubajije ati Lamine Yamal ku myaka 18 yaramuze gukora iki arakubwira kabisa agashunguka byinshi mugomba nanje ari aho bazi gasanga barashungurutse no yaje kubatsinda ari mu mafu ubona ko mu mizima yisonzesheje kabisa nako muga yaje kubatsinda itsindagira kuri 3 kabisa nako ni mu bana bameze neza yateka aravuga ku munwa yateka aravuga akoresheje aba girlfriend biwe nako kamwe arashaka kwa yitwa neza mu kibugo no musinaza ko agize saison nziza cyane muri uno mwaka mbere uva ko inasumba iyo mu mwaka uheze nuko niho duce turangiza navuga ikiganiro cacu cyo kuno munsi rakwisi ndagushimiye reka nshimiye mwebwe wese mwakomera dukurikirana tubifurize kumererwa neza mu wanyu ndetse no mu byanyu amagara amahoro ndetse n'amafaranga byo tubifuriza naho utamurakoze